Shalom, shalom, bene data, nshuti z'umusaraba, ndasubiriye kubaramutsa mu izina ry'uwatwitangiye Yesu Kristo, umwami wacu. Jewe ngiye kuganira namwe, nitwa Abeli Mbonimpa. Tugiye kubandanya tuvuga ku mburi iriko iraburirwa umuntu wese w'umukristo yamenye Imana, umuntu wese w'umukozi w'Imana yakoreye Imana, akarahirira mu rusengero imbere y'abantu ishengero rikoranye yuko azokorera Imana gushitsa ku gupfa. Niwumve utega amatwi kugira ngo umenye ivyabaye muri kahise, urabe yuko nawe utari muri abo bagiye kumaramazwa bagasigara biburase bimyiza ibamfu kandi bari barakoreye Imana. Dusome amajambo y'Imana aboneka mu butumwa bwiza bwa Luka igihimba ca 19 ku murongo wa 41. Ubutumwa bwiza bwa Luka igihimba ca 19 ku murongo wa 41 hatubwira ngo Yesu aririra i Yerusalemu. Ashitse hafi abona igisagara arakiririra, ati uyu munsi iyo umenye ivy'amahoro, ariko noneho bihishijwe amaso yawe, kuko iminsi izokuzako aho abansi bawe bazokurundira ikirundo c'ivu kigukikije, nabo ubwabo bakagukikiza bakakugariza impande zose, bakagukekana n'abana bawe bo muri wewe, kandi ntibazogusigariza ibuye na rimwe rigeretse ku rindi, kuko utamenye igihe wagendewemwo. Bene data, Abisirayeli ntibamenye igihe bagendewemwo. Uyu munsi Yesu yashika i Yerusalemu. Uwo munsi wari umunsi wanditswe mu masezerano y'isezerano rya kera ko ari wo munsi Mesiya azoshika akavyagira mu ngoro yiwe yera. Ingoro yari yarubatswe, iya mbere yari yarasambuwe basubira kubaka iyigira kabiri, ariko iyo nayo Yesu amaze gushikamwo, reka turabe ivyo yahasanze vyabaye akamaramaza. Yinjira mu rusengero, atangura guhindira hanze abarudandarizamwo, arababwira ati vyanditswe ngo ingoro yanje izoba inzu yo gusengeramwo, ariko mweho mwayihinduye nk'isenga ry'abambuzi. Bene data ba Kristo, Yesu amaze gushika muri urwo rusengero asanga baruhinduye nk'isenga ry'abambuzi. Ndagira ngo kugira ngo urabe usuzume, urabe yuko nimba abakristo buno munsi bobo batahinduye insengero zabo nk'isenga ry'abambuzi, ubanza urabe ivya kahise kabaye ku Bisirayeli, ukuntu uno munsi bacitse akabarore bakihakana umwami wabo bagasigara biburase. Uno munsi ico bakora birirwa bararira bahondagura uduhanga twabo ku bihomvagurike vy'ibisika vy'ahahora urusengero rwabo. Imana yarabataye, barahubanywe. Uhoraho aravuga ati twarahubanywe. Yaraje kubaraba isanga nabo bahuye mu bindi. Imana irabata, Imana yarahevye. Nigitangaza kubona yuko ku isi uyu munsi ata rusengero na rumwe ruriho, kuko izi nsengero ntabwo ari rwa rusengero Imana yubatse. Urusengero Imana yubatse yararushenye, irarusambura. Uno munsi nta rusengero ruriho, nta buye na rimwe ryasigaye rigeretse ku rindi, bene data, ridasamburiwe hasi. Byararangiye. Abisirayeli barahemutse. Raba ukuntu bahemutse. Igihe umwami wabo yashika, yavukiye mu ruhongore rw'inka mu gisogorore,
ahantu handuye hanuka, kandi hariho ama etaje, hariho amazu y'amagorofa, hariho amahoteli, batari gupfuma bakabura bakamukoteshereza n'icyumba na kimwe bakakiriha. Nta muntu n'umwe yigeze kwiyumvira ko bomurihira icyumba ngo avukire ahantu heza. Yavukiye mu buroko, yavukiye ahantu handuye hanuka, mu gisogororo cy'inka. Umwami w'abami, aba umwami wacu Yesu Kristo, baramugeza bamaze kumva yuko yiyita umwana w'Imana, bakumva ko ari umwami w'Abisirayeli. Baramubwiye ngo twebwe dufise Kayisari, ngo niwe mwami wacu, ngo kandi ngo wowe ntitukuzi. Bamaze baza bamugezesha ifaranga ryanditseho Kayisari, bati tubwire nimba utariho ikori. Yesu amaze kumenya ubupfu bw'ububeshi n'uburyarya bwabo, arabwira ati bya Kayisari mubihe Kayisari, iby'Imana mubihe Imana. Barahubanywe Abisirayeli, mbere n'umuherezi mukuru Zakariya se wa Yohane, kugira ngo yemere icyo umumarayika Gaburiyeli amubariye, yarinze kurinda kugobwa ururimi abikiragi kugira ngo yemezwe. Abaherezi aribo bagiye inama yo gushigikira ko Yesu yicwa, bakaza kuba aribo bamutanga mu minwe za Pilato, bakamushinyagurira, bakamutonagura, bakamubamba ku giti. Abaherezi aribo bagiye kuvuga ngo babwira Pilato ngo turazi ko wamuhumvye akiriho, yari yavuze ngo azozuka. Baza guherera abasoda kumurarira, kugira ngo abasoda ntibaze bavuge ngo yarazutse, ahubwo ngo bize byitwa ko babeshe. Uno munsi icyo kinyoma carakwiye hose ngo Yesu ntiyazutse. Bitewe na bande? Abaherezi. Abaherezi ni bande? N'umuryango w'Abalewi. Umuryango w'Abalewi ni bande? Ni ba bakozi b'Imana. Abo bakozi b'Imana ni bande? Ni ba bandi bama mu rusengero budasiba. Ba Kristo, tega amatwi wumve. Bakozi b'Imana, tega amatwi mwumve. Niba by'ukuri uyu munsi twebwe abakristo tutagiye kumaramara, tutagiye guhemuka, tutagiye kwisanga turi ku kabajende, tugasigara twiburase, bene data, dusuzume turabe nimba by'ukuri no munsi igihe inzamba yovuga Yesu aho kugira ngo ashikire muri izo nsengero, izo twita ko ari insengero no munsi, ubwo Yesu ntiyozita, ahubwo akaza gushikira mu ibarabara, mu makarefuru hariya muhiyaguye mu bugaragwa, akaba ari haza guhamagarira abantu, aho kugira ngo ashikire hariya kwa rutari imbere mu rusengero. Ubwo ntiyoshikira inyuma mu muryango w'inyuma. Ubwo Yesu aho kugira ngo ahamagare abakuru b'amadini, ubwo ntiyobanza guhera ku twana tw'inzoya tumwe bahetse mu mugongo. Ubwo ntiyobanza guhera ku twana duto duto tutaramenya ikibi n'iciza, aho kugira ngo abakozi b'Imana bakuru bakomeye bahambaye bamwakire. Ubwo Yesu niyo kwakirwa n'abantu mbere ba nyarucari, abapfakazi n'impfuvyi n'aboro n'abakene batishoboye, abantu b'inyuma. Ubwo sibo bomwakira, ubwo sibo bosanga Yesu aribo bamukikije bamwakiriye, ariko abitwa abakozi b'Imana bamaramaye bari hariya. Bene data, nubu iyi message ndimo ndayivuga gutya, hari habo ririko riraniga, bariko baraniha, bavuga bati uwo muntu ariko arashaka kudukura ko gateka. Uwo muntu muramuraba mwumvirize, ati ibyo aribyo byose umuntu yaracanganyikiwe, ati uwo muntu yaracanganyikiwe. Ndagira nkubwira nimba naracanganyikiwe,
banza umbwire uno munsi abaherezi bakuru sibo bamwishe, sibo bamwishe. Abo bitwa abaherezi uno munsi biyitirira abaherezi, muraraba neza nimba mutari abaherezi nka bamwe bamubamba ku giti. Muraraba neza nimba mutari abaherezi babandi bamuvuma amate mu maso. Muraraba neza rero bene data, ehera uno munsi abitwa abaherezi uno munsi ba kino gihe ntibakiruha mbere n'igitabo ca Bibiliya. Usanga niyo bagiye kuvuga ubutumwa barinda kukimusanza hariya kwa rutari ngo ntiyogenda gifise mu ntoke, bakarinda abadiyakoni bakarinda kugiterura, abarimu bakarinda guterura Bibiliya ngo ntiyoyitwara mu ntoke, ngo yoba maramaye, ngo agateka n'icubahiro ngo vyoba bimuvuyeko. Reka ndabaha akarorero. Kera umuntu yitwa umupentekoti wamumenyera ku isakoshi. Iyo sakoshi yabirimwo igitabo ca Bibiliya n'igitabo c'indirimbo, ukamubona mw'ibarabara agenda araririmba, akagenda araririmba yuzuye mpwemu yera mw'ibarabara, agenda aja mu gikorane, agenda aja gusenga. Muranyereka mumbwire mundabire umuntu agigenda n'isakoshi y'ibitabo by'indirimbo na Bibiliya uyu munsi? Uranyereka murabe. Kandi Bibiliya zaragwiriye, kandi ubu amahera yo kugura Bibiliya ntabuze, ariko umuntu akigendana isakoshi ya Bibiliya ni bande? Murabanyereka. Umuntu akigenda araririmba mw'ibarabara yuzuye mpwemu yera uno munsi ninde? Murabanyereka. Ahubwo uno munsi iyo sakoshi isigaranye abadiyakoni bagenda bazitwarira umupasitori, ngo umupasitori ntiyohirahira ngo agenda n'isakoshi mu ntoke. Itwara umudiyakoni, igatwara umwarimu, akaburi wagenda yitwaye ayihegekeye. Ati pasitori wanje ntiyoruha akora ku isakoshi irimwo Bibiliya, reka ndayimutwarire ndamuha icubahiro. Ejo niyabona yuko ndamufashe neza azomvugira neza, banduze igarade, banduze igiti. Bene data ba Kristo, ivyubahiro vyahitanye abantu benshi, ivyubahiro vyahitanye abanyamadini, ivyubahiro vyahitanye abitwa abakozi b'Imana. Gushaka kubahwa, gushaka kubahirizwa, abantu benshi bariko barahitanwa n'ivyubahiro, bagiye kubona ibara Yesu agiye kuza, bagiye guhubanwa. Ntazoruha birabishako, ntazoruha baraba, ntazoruha bumviriza. Hari ururirimbo ruvuga ngo, abantu benshi mukunze kuririmba ngo nyemerera ngendane nawe, musenga muvuga ngo nyemerera ngendane nawe. Yesu ubwo by'ukuri bwo Yesu kuri kuramubwira ngo nyemerera ngendane nawe, ubwo wewe waramwemereye yuko mugendana. Yesu aragomba ngo agendane nawe. None nimba ushaka kugendana na Yesu, ubwo nawe waremeye kugira ngo Yesu mugendane koko. Ndagira nkubwira yuko nk'uko ibihe by'abanyamahanga byarangiye, niko n'ibihe by'ishengero biriko birarangira. Mu Bisirayeli ibihe by'abanyamahanga byo kubahimiriza ngo bihane byararangiye ari uko basubiye iwabo, basubiye mu gihugu cabo. Byari ibihe by'uko bopfuma bakihanira hariya mu bihugu by'abanyamahanga bari barimwo, ariko bahemutse basubiye iwabo atakwihana kubayeho. Niko n'ishengero naryo ryari ryahawe akanya ko gukizwa no kwihana. None ibi bihe navyo biriko birarangira kubera ko ishengero litamenye umunsi bariko barashaka kugira ngo bagendegwemwo. Nk'uko Abisirayeli batamenye umunsi bagendewemwo, niko n'ishengero naryo ririko ririrengagiza umunsi wo kugendegwamwo.
bwa buryohe bahora birata mu madini buriko burahera, bya byubahiro bariko barirata mu madini biriko birahera, bya bindi mwahora mwimubona bimeze nk'amashugwe mu madini wanyu biriko birahera. Kwa kwishimira ivyubahiro no gukunda kubahwa biriko birabashirirako, biraheze, birashize. Ugikurikirana icubahiro co mw'idini, uwo muntu wese uno munsi agereranywa na ya mpongwa imwe yari mu kigori, yagumye ku kigori ikibaza yuko ikigori kizorambira ku isi, hanyuma haragera igihe kiruma, ya mpongwa yumirako, baragica, impongwa iruma, baraturira. Umuntu acize igihe amadini y'uno munsi agereranywa na ya nguha imwe yaguma ku rusato rw'inka. Haragera igihe inka barayibaga, barayica, barayibaga, impongwa yumira kuri rwa rusato. Urusato baragwanikira, bamaze kugomorora ku nka, impongwa yumirako, ikomeza iranunuza, yumirako, irapfa, irahera. Muntu cishimira amadini yawe y'uno munsi, umenye ko uri kurumira ku buriko buraherengetera. Ubwiza bw'amadini buriko burashira, icubahiro c'amadini kiriko kirakomvomvoka. Ubwiza bw'ivyubahiro by'abakozi b'Imana bubahwa, bagashaka kugirwa ko bwakeye, bagashaka gutwarirwa amashakoshi aho kugira ngo agendane Bibiliya, aho kugira ngo yereke abandi yuko umuntu ari ngombwa kugira ngo yitwaze isakoshi yiwe ya Bibiliya itwagwa n'umukozi wiwe. Ngo niko ngo vyari bimeze ngo kuva kera. Ngo abarewe ngo nibo bakorera abaherezi, ngo none rero ngo abarimu nibo bategerezwa gutwara ayo masakoshi, ngo abadiyakoni nibo bategerezwa gutwara ayo masakoshi, no kwa rutari kugira ngo aduje kwigisha bakarinda kuyimusanzayo, yarangiza bakayikurayo ahejeje, bakaza kuyishira imbere yaho yicara. Umwami Yesu mwarahubanywe, ugasanga yashimye intebe z'icubahiro hariya haruguru aho bateretse, kugira ngo yerekane ko ari umukuru, ngo akomeye, yahambaye. Bashima amazina y'ivyubahiro, bashima kwita abanyakubahwa, akanka ko basubira kumuhamagara izina rya se yamwise, bagasigara bamwita nyakubahwa, bakamwita icubahiro, ngo ntagahirahire bamwivuge mw'izina, bakarondera izina ry'uko ari umuntu yubashwe ahambaye. Ariko umwami Yesu ivyo byose turabona ko atari ko yari ameze. Yesu yita bose ko ari bene se, ariko no munsi ubwiye umupastori ngo uri mwene data, akubwira ati uwo muntu muramuraba ico arimwo, ati ntihabuze ico agamije. Yesu ntiyamara amajwe no kwitwa bene se ko ari mwene wacu, kuko dusangiye amaraso, kuko yafashe amaraso yiwe akayaduha tukayanywa, akadupfira ku musaraba. Ariko no munsi uhirahiriye ukabwira umuntu yitwa umwungere ati mwene data, ntiyokwitaba, ahubwo yoca avuga ati uwo muntu abagarde ko baca babwira ati uwo muntu nabanza avemwo, abanza agende. Kandi bakubonye no mu rusengero iwabo bariruka bakwirukana, kubera iki uza kwita mwene data umwungere, uza kwita mwene data umupastori, uza kwita mwene data umuntu w'icubahiro yarobanuwe, akomeye. Ivyo vyubahiro nimwibaza ukuntu bagiye kubisigaramwo, bagiye gusigarana ivyubahiro bikomeye. Kandi koko barahawe igihe cyo kubahwa, barahawe igihe cyo kwemegwa, barahawe igihe cyo kubahirizwa. None vya bihe biraheze, vya bihe birarangiye, vya bihe vy'agateka mwahawe
birageze ku musozo. Hari ikorasi ivuga ngo impongwa yararyohewe na ca kigori, amaherezo yayo yakiguyemwo. Impongwa yararyohewe na ca kigori, amaherezo yayo yakiguyemwo. Na wewe wishimiye icubahiro cawe, amaherezo yawe uzokigwamwo. Na wewe wishimiye amadini yawe, amaherezo yawe uzoyagwamwo. Nawe wishimiye iryo dini ryawe, amaherezo uzorigwamwo. Impongwa imaze kuryoherwa yapfiriyeko, inguha yapfiriye ku rusato. Mwene data mu Kristo, bantu mukorera Imana, nimwibaze ukuntu mugiye kumaramara. Ndagira ngo mbabwire yuko nk'uko umuvyeyi yaramutse agera ku rwahi ngo yibaruke, usanga yapfunze ivarisi irimwo twa duhuzu dushasha tw'umwana mushasha. Iyo hageze bamenya yuko baca basokora twa duhuzu kugira ngo bambike uruyoya umubebe mwana avutse, niko abakozi b'Imana mutegeza kwicara mwapfunze ivarisi, mwicaye mwiteguye nk'uko Abisirayeli barariye amajanja umunsi Pasika yagomba ishike. Uwo munsi mw'ijoro barara biteguye, barara bakenyeye, baraye bambaye inkweto, baraye bagavye. None rero birakwiye yuko umukristo uno munsi yicara agavye, akarara yambaye ibirato, bugaca agavye, akarara afise inkoni y'urwitwazo. Iyo nkoni nta yindi ni ijambo ry'Imana, ni Bibiliya. Utegereza kugenda ufise aho uri hose. Bakristo, ivyo tugomba gukora, ivyo dutegerezwa gukora, suzuma murabe mu madini wanyu ko vy'ukuri muhagaze mu nteguro nyayo y'ukuri yo gusanganira Yesu. Iyo nteguro nayo si yindi, ntabwo ari ugushariza urusengero, ntabwo ari ukugira dekorasiyo, ntabwo ari ukuja gukora vya bindi vyo gushaza. Banza musuzume murabe yuko madini wanyu mutahe mu Kimana, mukaza gushigikira ivyo Yesu atazi. Ugasanga abantu bose baramaze kuvyemera bakavyemeranya. Ugasanga abantu benshi baramaze guhitamwo kugarariza, bagahitamwo ivyubahiro n'amadini n'agateka mu bantu, aho kugira ngo bubahirize ivyanditswe vyera. Ivyo navyo bigiye gutuma muhubanwa. Inzambi igiye kuvuga, amadini menshi agiye gusigara maramaye, abakozi b'Imana bagiye gusigara mw'isi. Inzamba y'Imana igiye kuvuga, ariko amadini menshi agiye gusigara mw'isi, kubera yuko icambere bafashe bashinga iminsi mikuru itazwi muri Bibiliya, baza gufonda, bafonderako, baraheza barabiherekeza, mbere barondera n'ivyemeza. Nka kumwe abaherezi baherera amahera abasoda baraririye Yesu, igihe Yesu azukiye baca barabagira bati muze muvuge ko atazutse, ahubwo ko baje kumwiba. Ayo mahera babahaye ngo ni menshi nagira uko angana. Ayo mahera niyaciye ibintu, amafaranga ariko araca ibintu. Uno munsi aho guhirahira ngo umukozi w'Imana avuge ku caha, aca atangura guharura ngo amafaranga bahora batanga ntibosubira kuyatanga, ngo bahora baza kwinjira muri no rusengero ntibosubira kugwinjira, ngo duhirahiriye tukababwiza ukuri ntibosubira kugaruka. Amafaranga gushaka ubwinshi bw'igitigiri c'abantu. Ugasanga umuntu ariko aravuga ati jewe nirata ko mfise abakirisi benshi, ugasanga aho kugira ngo ababwize ukuri, ahubwo agaharura yuko agomba kubaharura yuko ngo ari ntama ayoboye, none ngo izo ntama ngo ategeza kuzikuyakuya. Hanyuma rero ngo bakabandanya baza baterana, ariko
cacaha ntakidomeko. Mwafashe iminsi mikuru ugasanga hari ico bita ngo za Noheli. Noheli, iryo zina rya Noheli wo gufata canke agakoranya isi yose ataho mworonka aho babikuye muri iyo Bibiliya yera ntagatifu. Ariko ugasanga kubera yuko mwasanze Antikristo ariryo jambo azoshingirako, muca murakubitanira akagohe muti murazoza tuvuge ko ari wo munsi Yesu yavukiyeko kugira ngo twame duhimbaza rimwe mu mwaka Noheli. None rero bigiye kuba yangarana kubera ko iyi minsi mikuru mwayishigikiye mukayemeza. Rindira rero gasopane, rindira rero abakuru bazobazwe iyo aho babikuye n'icatumye mubikora. N'abakristo batumye baciye bavyemera bakaja nago mwese mukagira rimwe. Mwarahubanywe, Yesu Kristo mwarahubanywe, agiye kubata musigare mwiburase nkuko Abisirayeli basigaye biburase. Uno munsi basigaye bimyiza ibamfu, ahahora urusengero hasigaye hari ibihombagurike by'ibibambasi. Niko n'abakristo benshi bagiye gusigara kuko bafashe Imana bakatangura kuvuga ngo Noheli. Noheli bivuze ngo ya Mana iri hehe canke ngo ntayiriho. Kandi muzi ko Yesu igihe yavuka ata munsi yavuze, ata n'itariki Bibiliya itubwira. Tugomba kwemera ko Yesu yavutse buri munsi tukamenya ko yatuvukiye. Ariko abandi bo baciye bashinga ya tariki imwe nyene bazi neza ko ari abapagani bahora bateranirako iminsi tariki ya 25 z'ukwa 12. Kandi muzi yuko barya bungere batari kurarira umukuku mu rushana ahantu hakanyeho imbeho. Ninde yokwemera kurara mu gahinga muri urwo rushana araririye intama? Mbega izo ntama zozo vyoshoboka gute? Ariko kuko muzi ko ari ikinyoma, baravyemeje biremegwa, barabishinga birashoboka. Mwafashe abanyamadini, mwarafashe muzi neza ko umupfasoni n'umutegarugori iyo yinjiye mu rusengero agomba kuza yitwikiriye mu mutwe kandi akaza yambaye neza, kuko umukenyezi ari icubahiro c'umugabo, nkuko ishengero ari agateka, ari icubahiro, ari amashurwe y'umukwe ari we Kristo. Ariko mwafashe abagore bo bari bo baza babiyambitse udupantaro n'uduhenera musozi, mbere baca bahitana na bya bindi byose bashirako, mbere muca mugerekako muti nta kundi mbere reka bace mbere bakora n'ibikorwa, akaza mu imbere y'abantu yambaye agapantaro akigisha. Ukamubona wese uko yakabaye. Mugiye guhubanwa, Yesu agiye kuza bate musigare mwenyene, kubera yuko mutigeze mumenya umunsi mwagendewemwo. Imana idufashe, Imana itugirire neza, Imana idufashe, Imana itugirire neza. Abaririmbyi bariko bararirimba bagapfa kuririmba baje uko biyambitse, bapfa uko bambaye, bakaja imbere y'abantu, abantu bakabona ubwambure bwabo. Ariko ugasanga umuyobozi cyangwa umupastori nta na kimwe bivuze ko, mbere wanagira uramubwira akakubwira ati ivyo byarataye igihe, ati ivyo byari bya kera, ati no munsi wo mukura hehe umuntu yokwemerera kwambara uduhuzu dushika hasi, yo wo mukura hehe? Ati ivyo vyuko byaheze, byaheranye n'ikinjana caheze. Ati uyu munsi tugeze mu bihe by'amaterambere. Ugasanga bararekerana, urwaruka ruvutse no munsi aho kugira ngo babakebure ahubwo bakarekerana. None bizocura iki aho mwese muzokwisanga mwasigaranye nabo? Bizocura iki? Nimuze dukure hasi dusemerere, nimuze dukure hasi tuje mwibarabara, duhamagara abantu bibo muri Njia Panda no muri Carrefour, abantu bo mu Yirabiri, kubera yuko mu madini hasigaye hakorerwa ubugarariji, kubera ko amadini yagararije. Nimuze dusohoke ayo madini tuje mwibarabara, duhamagare ibimuga n'abacumbagira, duhamagare impumyi,
n'abatishoboye, kuko bobo dushobora kubagobera bakaza, ariko abandi bo barahiye, baranse, baragararije. Nimuze tuje mu karere dusemerere. Iyi mburi iriko iraburirwa abakozi b'Imana, abantu bahawe ingabire n'impano, ko mugomba kugira ngo mufate nka nkama, kugira ngo muhinduke kandi habeho amahinduka. Ibi nivyo ishengero rigomba gukora kugira ngo bitegure gusanganira Kristo ari we Mesiya. Ibi nivyo tugomba gukora kugira ngo twitegurire kugaruka kwa Mesiya. Agiye kuza ubugira kabiri, azoza, kandi niyaza bizobuza aribwo bwa nyuma, kandi niyaza baje gukwima ingoma yiwe. Muri iyi ngoma yiwe abantu bagararije ntibazoza mu bwami bwiwe, bazobacamwo kubiri, bazobahimbagura. Reka turabe turangirize ku ijambo ry'Imana riboneka aha nk'ubutumwa bwiza bwa Luka, amajambo y'umugani wa mina 10. Duhere ku murongo wa 15. Ubutumwa bwiza bwa Luka igihimba ca 19, duhere ku murongo wa 15. Agarutse amaze kwimikwa, ahamagaza abishikira yasigaranye ya mahera, ngo amenye inyungu umuntu wese yungutsemwo mu kuyacuruza. Uwa mbere arengutse aravuga ati, mugenzi, mina yawe yungutse mu zindi mina 10. Aramubwira ati, wagize neza muntu wanje mwiza, ko wabaye umwizigirwa no kuri gito cyane, nube umutware w'ibisagara 10. Uwa kabiri arengutse aravuga ati, mugenzi, mina yawe yungutse mu zindi mina 5. Uwo nawe aramubwira ati, nawe twara ibisagara 5. Wundi arengutse aravuga ati, mugenzi, ngiyi mina yawe nabitse itekeye mu kiremo, kuko nagutinye kuri umuntu w'umuhambazi, uterura ibyo utahateretse, wimbura ibyo utarimye. Aramubwira ati, ndagucira urubanza ku byakuvuye mu kanwa, wa muntu wanje mubi we, ko waruzi yuko ndi umuntu w'umuhambazi, nterura ibyo ntahateretse, nimbura ibyo ntarimye. None se niki cakubujije guha abacuruza amahera yanje, nanje nagaruka nkayakwaka n'inyungu yayo? Abarira abahagazeho ati, ni mu mwake ya mina, muyihe ufise mina 10. Baramubwira bati, mugenzi, mbega ko afise 10? Ndababwire, ufise wese azohabwa, ariko udafise azokwakwa n'ico yari afise. Ariko bo bansi banje batakunze ko mbaganza, nimubazane hano mubicira imbere yanje. Yesu ahejeje kuvuga ivyo, aje imbere, aduga aje Yerusalemu. Atabo bantu banse bakanka ko mbaganza, nimubazane mubicira imbere yanje. Abantu benshi bagiye kwicirwa imbere ya Yesu. Ubwa mbere Yesu yaje ari umucunguzi, yaje ari umuntu w'impuhwe, akiza abagwayi, azura abapfuye, ahumura impumyi. Ariko ubu hagiye kuza ari uwo kuvuga ati, nimubazane mubicira imbere yanje. Bagabo bene data, bantu mwese nimwumve, Yesu agiye kuza ari intambwe y'umuryango wa Yuda. Yesu agiye kuza azotabagura, azojanjagura. Yesu azoganza isi yose, kandi azoyiragiza inkoni y'icuma. Bisobanurwa ngo abantu bose banse ko abaganza, agiye gutegeka ko babazana, babahondagurira imbere yiwe. Ngo azobwira abantu ati, nimubazane. Azobwira abagendanyi biwe, azobwira abamarayika ati, rero bariya abantu, uriya mugabo yanse akigisha azimiza, nimumuzane mumwicire ngaho imbere yanje. Abapasitori cyangwa abakozi b'Imana bigishije bazimiza, nimubazane mubicire imbere yanje. Abasambanyi n'imboregwa banse ko mbaganza, nimubazane mubicire imbere yanje. Abiyambitse uduhemenera musozi, abahindaguye bakimonora, bakishira ku yindi mibiri, ntabahaye jewe Uhoraho,
nimubazane mubicire imbere yanje. Abo bantu banse ko mbaganza, nimubazane mubicire imbere yanje. Abumvise ijwi ry'umuhamagaro bakanka kwitaba, abumvise imburi y'ubutumwa bwiza bakanka kubugenderako, nimubazane mubicire imbere yanje. Mwene data mu Kristo, wowe wicaye ku cyubahiro, wowe wicaye ku idini, wowe wicaye ku bintu by'ubusabusa, bivemwo, ntaco bimaze, bigiye gushira, isi igiye kurangira. Twitegurire ukuza kwa Mesiya, twitegurire Yesu agiye kugaruka, Yesu agiye kwima ingoma yiwe, kandi ngo n'abamucumise bazomubona. Umuntu wese yagararije bagiye guhubanwa. Nimuze twitegure, hari ingoma ya Mesiya igiye kuza vuba. Yesu agiye kuza kwima ingoma yiwe. Abatazoba baramwakiriye ntibazoba muri ubwo bwami bwiwe, bazohimbagurwa, bazotemagurwa, bazocamwo kubiri, ikibengebenge c'umuriro kizobatongora. Bagiye kuba ibishakashaka n'ibirararara kuko banse kumvira. Mwene data, haguruka wakira umwami Yesu, haguruka wihane uce bugufi bigishoboka, umwanya ukiriho, kuko bigiye guhinduka, hagiye kubaba, kuko ibintu bigiye guhinduka, kubera yuko hatabayeho guca bugufi ngo abantu bemere ko Yesu Kristo abaganza. Amadini agiye gusambuka, ivyubahiro bigiye gusambuka, ivyo abantu bizigiye bigiye gusenyuka. Jambo ry'Imana ravuga ngo imisozi n'uturambi bizoringanizwa, ibigoramye bizogororoka, inzira z'ubukiru zose zizosenwa. Hanyuma abafise umubiri bose bazobonera rimwe agakiza k'Imana. Inzamba y'Imana igiye kuvuga, Yesu agiye kugaruka. Ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizobonekera ku bicu, niho amoko yose yo mw'isi azoboroga. Bazobona umwana w'umuntu aje mu bicu, ari n'ubwiza n'ububasha bwinshi, maze azotuma abamarayika biwe kugira ngo batoranye abatoranijwe bari mu birere bine by'isi, guhera ijuru itangurira. Mwene data mu Kristo, mukozi w'Imana, nimwigire ku musokoni mugani wawe, ishami ryawe ritoshe bagatutuza, muce mumenya ko gatasi kari hafi. Nuko namwe ko mwabonye ko ibyo byose byashitse, ko mwabonye ko Abisirayeli basubijwe iwabo, ko mwabonye yuko ca kizira c'ubuyobe kiriko kirashinga imizi, kiza gutegeka hano mw'isi, kikaza guhindagura ibintu byose bikaba byarayangaye. Nimwigire ku musokoni mumenye ko hageze. Wambara inkweto, wambara inkweto. Hari abantu benshi bacerewe, hari abantu benshi bacerewe, igihe cyashitse mbere kirarenze, ariko abantu bigize sindabibazwa, randevu bayitaye, umwanya wabasize, igihe carenze. None ko carenze, urindiriye iki? Usigariye hehe? Ucumviye imburi uce bugufi, maze utangure gufata ingingo igaragara ku mugaragaro, hanyuma wakira umwami Yesu, umwami n'umukiza. Duce bugufi maze dusenga Imana. Imana itugirire neza. Haleluya. Wera Mana yacu, Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye ndagukengurukira kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe, kuko ari wowe uduhaye amajambo yo kuburirwa. Ndashimira ijambo ryawe rizima. Ndasabye amaraso ya Yesu Kristo yongere koza ababene data bose, guhera ku bakozi, guhera ku bantu bahawe ingabire, abantu bari barahawe impano, bazobongere gufurura ingabire zabo, maze bahaguruke, hanyuma bagukorere, bitegure kugusanganira. Mwami umpe kwitegura kugusanganira, mwami uduhe kwitegura kugusanganira, kugira ngo aho inzamba izovugira izosange turi maso twiteguye. Mwami umuntu wese ariko arihana, wandike amazina yiwe mu gitabo cawe ca wa mwagazi w'intama, ca gitabo c'ubugingo, maze kugira ngo aho inzamba izovugira twese tugusanganire dufise imitima yejejwe kandi itunganye. Ndabigushimiye nkenguruka mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.